nari nabamenyesheje ko muri kino kiganiro tuza kwakira umutumire, none turi kumwe n'umushitsi, reka ndamwakire hanyuma atwidondore. Murakoze cyane. Ku mazina ni Bigirimana Ismael, ndakijijwe Kristo n'umwami muzima bwanje, hama nsengera muri GLM mu Carama, hama ndubatse, ndi umupapa, mfise umufasha n'umwana Imana yametagije yitwa Ingabire David Jason. Ngira ngo imyitondoro irakwiye. Murakoze. Ariko ntirakwira kubera yuko usanzwe uri n'umurongozi wa Glorious Melody. Oui, voilà. Mu kazi kanje ka buri munsi ndi umuproducteur, nkora indirimbo mpimbaza Imana ndagituko canke indirimbo zo guteza imbere ubwami bw'Imana ndagituko. Voilà. Glorious Melody ni studio. Records, voilà ni studio. Mwateguye igikorwa nico tugira tuvuge muri kano kanya ca formation ku ba musiciens. Kimeze gute? Bo ni ideaje ku bacuraranzi mpimbaza Imana canke bacuraranzi bakoreho bazimana mu rushengero, kuko hakenshi birakunze kuvuga ati ngo abamisien dukizwa, abamisien akanu kose utumenga donc karaba ku bamisien gusa, hama idiraza ati pourquoi pas hatobaho opportunité canke hakabaho platform hamwe abamisien bose twohura tugagirirwa amahirwe tukaronka abantu badukuriye, kandi turashima Imana abavyeyi bacu nka Apollinaire n'abandi bakaduha inyigisho bakaturera, kuko sindigera numva ikintu nk'ico kibaho mu buzima bw'abakristo ngaha mu gihugu. Bakatwigisha kugira ngo tuba abantu bazima bashitse ahantu hose umucuraranzi w'umurundi w'Imana watanke mu rusengero ashitse mu bigo byo hanze, bakabona ati kuri mu Burundi baratanga indera ku bamiziki. Voilà, ikimviro nyamukuru nico. Ni rya mbere tucumvise na twebwe kure ko twatumenyereye inyigisho z'abaririmbyi, z'abapapa, z'abamama, ariko kwibuka umumizicien kandi ari we abari inyuma y'indirimbo nico ni ikintu gihambaye cyane gose. Mwaravye iki kugira ngo ico cimviro kize? Bo ahani yakubera nanje n'umucuraranzi, ijo ducamo ndabizi ndabibona, ariko kandi kubera atakaryo, kuko burya nasanze umuntu n'icazi ntashobora kuba ubuzima burengeye ikintu utazi, donc utegerezwa kubaho ubuzima bungana n'icuzi. Rero hariho ubumenyi buke dufite cyane cyane nko mu jambo ry'Imana, abamiziki bazi no gusenga biratugora gusoma ijambo ry'Imana. Rero ati nako biri kose ifoko comme turiko dukorera Imana, ifoko tugira ishingiro ryubakiye ku ijambo ry'Imana, kandi ndashima Imana yuko abazotwigisha n'abantu bafite experience nyinshi kandi babibayemo. Voilà. Mbega ni bande batumiwe muri izo nyigisho? Ngo abatumiwe n'abacuraranzi bose nibo batumiwe kuba muri izo nyigisho, bo mashengero, abacuranzi bo ma ministère. Umuntu wese azi yuko akora ibibazo by'Imana ari umumizicien aratumiwe muri ibyo bikorwa, muri izo nyigisho. Voilà. Zizobera hehe? Zizobajya po dizoba kwa gatanu ni tariki 1 z'ukwezi kwa 11, no munsi mukuru ni konje. Zobera muri Shemeza Worship Temple kwa Apollinaire, aho benshi babita kwa Apollinaire bien sûr, niho bizobera kuva igihe cy'isaha 3 gushika isaha 7. Voilà. Amasahane gusa abamiziki biga. Amasahane turiko turiga. Ubu bimeze gute? Mbega baratangwe kwiyandikisha? Bo aho tugeze turashimira Imana, tumaze kuronka benshi kandi benshi barabikunze, muri nord, muri centre, muri sud, hose turamaze kuronka abantu batari bake ariko bariyandikisha. Rero duhamagarira n'abandi batariyandikisha, kandi turabashimira ko mudaye platform kugira ngo tubimenyekanishe n'ahandi kugira ngo bose babimenye bashobora kuza muri zo nyigisho. Ntaco bisaba kugira umuntu bikurikirane? Oya, kwinjira ni ku buntu, nta na kimwe bisaba, kireza gusa kwiyandikisha kugira ngo dushobore gukora biri kuri ku rutonde, nijo ziza bitworohera cyane. Nko bishitse umuntu akaba atamenye ingene yiyandikisha, mugakaronka information akaza le premier muzo mwakira? Oya, nta kibazo kabisa, zo kwinjira mugabo byiza cyane. Twashaka ko biyandikisha kugira ngo bidufashe, voilà, tumenye ati ni bangahe bazoza, bidufashe no kubyitegurira neza. Hanyuma reka tugaruke kubigisha. Mbega ni bande bazokwigisha? Bo umwigisha ni Apollinaire, Apotre Apollinaire, kuko tuzogira ama débat atandukanye, tuzogira amatema atandukanye. Hariho ikintu cha discipline ku musicien, hari ikintu cha finance,
tuzovuga ibintu bitandukanye. Abigisha mugani babiri ni Apollinaire n'uwitwa Keve Mukunde wo muri You Invest. Yego. You Invest bavuga ibintu vy'amahera. Voilà. Niyo bazotwigisha ikintu cy'amafaranga kuko akenshi abamizisha ikintu kirakunda kutugora ko turagira ibibazo turajuragirika. Rero nakanya keza ho kushobora kubonana n'abigisha batwigishe hama no gitamuconza gusharinga experience na tuvuga ibyo turacamwo hama bidufashe kubaho mu bintu turiko turatahura. Voilà. Ndaguhingurukire cyane kuba waciye muri kino kiganiro. Murakoze cyane nawe kuduha akaryo keza gushobora kuba muri hano hantu. Dusezere Ismael hanyuma dusubira kwibutsa abamizisi mwese muri ko murakurikirana kino kiganiro yuko kwinjira ni kubuntu mukamara amasahani muri ko muriga ibijanye n'umuhamagaro wanyu. Tumusezere dusigamwo indirimbo hanyuma ndaza kuza ndangiza ikiganiro.